Burundi buhire gihugu cacu, Burundi buhire gihugu cacu, Burundi buhire gihugu cacu ni ikiganiro kituyagira aho Burundi bwavuye, aho bugeze, amateka yaburanze, abarugwaniye bagatako bakanabwigura, ingene ikibano cubatse n'ibindi bigatuma umurundi akunda igihugu ciwe. Burundi buhire gihugu cacu no gutegurirwa kandi mukagishikirizwa n'isamirizi y'Uburundi. Shuti namwe bakunzi muteze yo mpisamiriza ya Republika y'u Burundi ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro Burundi buhire igihugu cacu. Mu kiganiro Burundi buhire igihugu cacu cuno munsi tuzakurabira hamwe uruhara rw'imyuga mvabwenge mu iterambere ry'igihugu. Muri kino kiganiro tukaba turi kumwe n'umutumire uwo nawe akaba ari enjeniyeri Ruben Nikuri nkabanda muramukije nongera ndamuha n'ikaze. Murakoze kuduha ikaze nanje ndaramukije abarundi bariko barumviriza isamirizi y'igihugu. Uwundi mutumire akaba ari Everine Ndikumana uwo nawe akaba ari cegera c'umuyobozi mukuru Manaac Burundi nawe nkabanda muramukije nongera ndamuha n'ikaze. Murakoze cyane nanje ndabaramukije cyane mpa n'ikaze abanyagihugu bakaba dukurikirana kuri isamirizi yacu. Ego murarongo ishirahamwe Manaac Burundi mbega mwaritanguye rya. Murakoze kuri ico kibazo. Mu bisanzwe iyo umuntu arimwe ariyumvira gushinga ihuriro ry'abantu canke gushira hamwe abantu tuvuze mu ncamake nibaza yuko vyatanguye mu bihumbi 2010 niho natanguye kwiyumvira ingene no shira hamwe abantu mugabo mu vy'ukuri kubera ko ata bushobozi nari mfise mvuze ubushobozi mvuze capacité intellectuelle canke ubumenyi ubuhinga bwo bw'ingene bubikora naciye mbanza kuja kwishure kuvyiga mu Burundi nta mashure tugira yigisha ivy'ubuhinga mvabwenge ncanja mu gihugu ca Mozambique kuvyiga niyo mvuye kwiga rero novuga yuko Manaac itanguranye n'umwaka wa 2023 ariko ababitanguye abo nashize hamwe ngo tubitangure twabitanguye mu mwaka uheze mu ntango z'umwaka mu mategeko naho tukaba twemewe muri uyu mwaka. Navyumviriye gute maze kuraba ingorane nyinshi dufise mu gihugu abahinga mvabwenge bakora ibintu vyabo bakabura aho babidandaza ukabona n'abaririmbye ibintu vyabo mu ma studio barabipirata izuba ryaka ca ndavuga nti no ibi ntibishoboka ko mu gihugu cacu tugumaho ata droit d'auteur ikora kandi amategeko yanditse n'amashinga amateka yarayanditse ivyo nivyo vyanteye kuvuga yuko noshinga Manaac kugira ngo duharanire ako gateka kacu nk'abahinga mvabwenge. Mwoshobora kubwira bariko barakurikirana isamirizi ya Republika y'u Burundi ivyo musanzwe mukora. Kuri urazi yuko ateka y'igihugu cacu canka kahise kacu tukavuga ku munwa gusa ntitwandika rero ikintu ca mbere catumye dushiraho ibisata bitandukanye twavuga tuti habanze hajeho literature abanditsi b'ibitabo mu Burundi tubegeranye tubabwire byo bashobora kwandika hariho nabo usanga biyandikira ibintu atanu umuntu yo bisoma babanze bandike akahise kiwacu. Ica kabiri dukoreramwo ni gisata citwa art plastique canke ubuhinga mvabwenge bwo gucapa hanyuma n'ivy'amareresi abakina amareresi abakora imiziki babumba nabo bantu bose bakora byo twita les arts de la scène no kuvuga nka bijya bumva ngo acrobatie comédie n'ibindi kugira ngo abo bantu bose tubashire hamwe dukore ikintu kimwe gishobora gutuma tudandaza neza canke dutunganya imigambi yanditse ituma dushobora kuronka amafaranga yo gukora hamwe n'ibi bisata vya tourisme no kuvuga kwa ménager les sites touristiques. Mubikora mwisunzi kora twisunzi iki ngira ngo icegera cyo wanje yo nyunganira kugira ngo agire icavuze nkuko yabivuze murakoze ko mijambo nkuko yabivuze icyo tubikora twisunze nuko hagiye haraba hamwe cyane ukeneye gikuru yuko abanyamyuga boja hamwe imyuga mvabwenge nkuko twabivuze kuva kare nico gikuru dushaka kwisunga ayo mategeko yagiyeho atari karakurikizwa hama baje hamwe bakore ibitandukanye mugabo bagahuriza hamwe rero iyo bamaze guhuriza hamwe niho bigira ingufu nico twagiye twiyumvirako. None kuvuga ngo kumukuko kuja hamwe hajamwo hambara ivy'imyuga bose cyangwe ico murabira ko muvuga ati twebwe bw'uru Manaac Burundi hategezwa kuba bimeze gutya. Ego nkuko mubibajije bitandukanye ego directeur general yaragerageje gushiraho imigwi itandukanye ama departement ugasanga nabara bacafyi bahurira hamwe
yego hariho abacafyi hariho abajishi hariho abakina amareresi hari abavuzi b'ingoma n'abatire urabona ko ari ikintu kinini cyane rero yego nk'ibyo yavuze acrobacy nabo nyene kubagirira umugwi wabo uko genda arabona imishashije niko ayishira hamwe kugira ngo bashobore kubakurikiranira hamwe hanyuma bahuriye mu kintu kimwe mugabo bamaze kubashira hamwe nkuko basanzwe bakorana twita amatana bakaja hamwe bagahanana ivyumviro bagakorera hamwe hama bakahurira mu kintu kinini ya bose kiba Igihumba n'isamirizi y'igihugu cyacu inatangwa mu gutanguranwa mu kuremesha ibiyago uyiha amatwi guha ikiyago irayaga igahanura isamirizi y'Uburundi. Ngerageje kumwunganira mu by'ukuri wihweje abahinga mvabwenge bo mu Burundi ni twebwe twenyene usanga atagwego rugenzura abo bantu ruhari ubushikiranganje n'ivyo buriho mugabo turaburuhisha no kuvuga abahinga mvabwenge barasanzaye iyi nguvu zisanzaye ntiziheza ngo zigira ico zitanga mugabo tugiye ahantu mu kintu kimwe nk'iyi maison de notoriété twayishizeho canke maison nationale twayishizeho kugira ngo umuntu wese azi ko afise impano umuntu wese azi ko akora ubuhinga mvabwenge aze tuje hamwe kugira ngo na ari ico twitura leta tugende kwitura leta turi hamwe dufatanye mu nda dufise intumbero imwe nico catumye Manaac ivuka sino abasineyaste basanzwe bafise amashira hamwe yabo abamizisiye barafise amashira hamwe yabo nabandi mugabo ntitwategezwa gusanzaza inguvu twategezwa kuzishira hamwe nimba ari umugambi dukora ndaguha nk'akarorero mu Burundi nta salle de spectacle tugira moderne nk'ubu dushize hamwe imitwe turabahinga mvabwenge twese ntitworindira gutega amashi abazungu ngo bayitwubakire kandi turi benshi turengewe hafi ubu turiko turaba abantu 17,000 muri Manaac atano umwaka urahera none wumva yuko tugiye ku kivi tugakorera hamwe mu myaka 2-3 dushobora kuyubakira iyo nyubakwa nziza yiteka kandi leta iravyumva iremera kudushigikira n'ikibanza tuzokubakamwo baraye bakitwemereye urumva yuko nk'ijya ari iteka ridasanzwe umunyagihugu ariko arumviriza isamirizi ya Republika y'u Burundi ngo uruhara rw'imyuga mvabwenge nk'umunyagihugu rugura ariko arumviriza isamirizi ya Republika y'u Burundi woshobora kutubwira ati imigo ukatangura nko mu Kirundi ukavuga ati imigo twakira twumvise ko ari ingoma mwavuze ibintu bitandukanye mugabo hariho n'ibindi mushobora kuvuga mu by'ukuri ngerageje kuvuga ubuhinga mvabwenge ico arico nico kintu cose umuntu ashobora gukora agikuye mu bwenge bwiwe kuko kigizwe n'ibice bitatu ubuhinga mvabwenge kugira umuntu akwita umuhinga mvabwenge si ibintu umuntu avyuka akavunduruka ngo jende umuhinga mvabwenge no uricara ukagira ico bita conception no kuyumvira ukandika hanyuma ukacuja kugira ico bita réalisation canke gushira mu ngiro vya bindi wamye wiyumvira ukabishira mu bikorwa ari byo bita pratique uvuye rero gupratika ivyo wamye wiyumvira canke ivyo wamye urota hirya yejo ivyo ico ni igikorwa mvabwenge kuko cavuye mu vyiyumviro kiravayo kiraja mu nyandiko uracandika ivyo bita conception hanyuma uraja kugishira mu bikorwa ivyo rero n'ubuhinga mvabwenge kuko nta muntu ashobora kuvyuka ngo abumbe inkono atabanje kwiyumvira ingene inkono ibumbwa hariho utuntu abanza gucapako canke nk'ijya foto murayibona umuhungu aheje kuyikora w'umuhinga mvabwenge ayinzaniye ubunyene yarabanje aravyiyumvira arancapa acaja kubishira mu marangi rero ivyo rero nivyo bitwita ibikorwa mvabwenge canke ukavuka ugasanga ufite impano yo kuririmba vuka umaze guca ubwenge ugasanga urazi gukina amareresi nivyo twita ubuhinga mvabwenge Igihumba n'isamirizi y'igihugu cyacu inatangwa mu gutanguranwa mu kuremesha ibiyago uyiha amatwi guha ikiyago irayaga igahanura isamirizi y'Uburundi. wari wagiye hanze gukurikirana ivyigwa kubera iki iyi Manaac Burundi utayishinze hanze wiyumviye kuza mu gihugu c'amavuko burya bavuga ko ubwenge burahugwa jewe mbanze mvuge yuko ejo bundi ngishika ku kibuga c'indege abahinga mvabwenge baje kunyakira ari sinzi ngira ngo mwarayibonye ku mateleviziyo nariko ndavugira kuri aeroport nti ndateye ivyatsi ugwaruka ruva mu gihugu rukaja kwiga mu mahanga rugaca ruherayo nibitera soni kubona nk'igihugu gishara kugutakazako imiliyoni zirenga nk'ijana mugabo bigaca birangira ugiye gukorera abo bazungu
ivyo bintu rero twe tukagira tuti ahubwo bagiye kwiga ubwo burimyi n'ubworozi, abo bagiye kwiga ubuganga, abo bagiye kwiga ubuhinga mvabwenge, bose ni babutahane nk'uko naje nabigize, baze kutwubaka igihugu. None igihugu kidakorewe na twebwe tuvuye kwiga ubwo buhinga hanze, kizoca gikorerwa n'abandi. Nk'ubu twese tugiye turaza kuja kwiga hanze tugaca twihererayo tukigumirayo, ni igiki twozoba tumariye igihugu? Je nibaza yuko nta bintu byinshi umuntu yo kwishura kuri ico, ahubwo saba yuko abahinga mvabwenge mu Burundi boza tukaja hamwe tugashira ivyiyumviro hamwe kugira ngo terere mu iterambere ry'igihugu nk'uko ico civugo cacu mwabonye kibivu. Mbega muri shira hamwe Manaac Burundi nta ntambanye muhura nazo? Murakoze. Intambamye ntizibura nk'ibikoresho abahinga mvabwenge bakoresha, usanga ngaha mu Burundi ahanini atabihari, ugasanga ivyo bakora ntibibereye ijisho nkuko byari guteza kuba bibereye ijisho kubera bwa bukene bw'ibikoresho. Nta kibabaje nk'ingene bihurumbirwa uko baba babikoze kose, vyerekana yuko hamwe boronka ibikoresho bisumba ivyo basanzwe bakoresha kuri birenze ivyo basanzwe bakora, hama amakunga akabihurumbira. Ico ni ikintu maze kubona iyo bigiye mu mahanga ibihingurwa n'abarundi. Ndamaze kubona ama exposition atandukanye hanze y'igihugu barabihurumbira cyane, mbere bavuga bati ibi bintu n'ubwa mbere tubibona. Nkaca nimva ingene bakoresha uburyo bubaye hamwe boronka uburyo bushobora gutuma bakora vyiza, byo bari ibintu bituma n'igihugu kiyatorera koyoko. Rero nca niyumvira nk'ibintu vy'amarangi, amarangi abacafyi bo ngaha bakoresha n'amarangi atari meza, n'amarangi atabereye gucapisha bigisabiye abasanzwe bacapa. Rero baronse nk'amaranga ava mu mahanga, ibikoresho bindi bibiherekeza byose biva mu mahanga, ntaco buza yuko Burundi butera imbere, hama ivyo bintu basanzwe bakora ngaha bigashorwa mu mahanga, hama amadolari akinjira mu Burundi canke amayero, kujya bavuga bati nta mayero dufise, nta madolari dufise, akinjira kuko aho babishora babiha agaciro baravye ingene ico kintu kagifise ico twita finition. Rero kidafise bonne finition ntigishobora kuba ari ikintu cyo gupresenta ngushire mu bantu bo mu mahanga. Ngerageje kumwunganira nyakubahwa Deje Ajwe, vuga yuko intambamye dufise mu Burundi muri ibi bisata mvabwenge nukubona atabagwiza tunga bashira kuvuga ngo barazanye mitahe mu migambi twe tuba twakoze. Ndaguha karorero gatoya, birateye isoni nko kubona umugwiza tunga afata ngo agiye kudandaza ibiharage n'amasabune n'imyunyu, hari hamasite touristique ku biyaga vya Cohoha meza, kuri Rake Gwihinda, mu Rutovu kuri shite ya Source du Nil, mu Rutana, ata hotel ushobora kuhasanga yubatswe mu buryo touristique. Twebwe nk'abahinga mvabwenge twarerekanye neza mu vyigwa twakoze ingene site touristique imwe canke ikibanza kimwe ciratiro gishobora guca gihakazi abantu amajana 2, mugabo abantu bakanga kubishiramwe amafaranga. Ubu rero nkaba mboneyeho n'akaryo ko gutera kamo abagwiza tunga bo mu Burundi kugira ngo baze muri Manaac tubereke ingene bashobora gushiramwe amafaranga yabo kandi bakayaronka n'inyungu z'umurengera bakazironka zirenze n'ivyo bintu basanzwe bakoreramo. Twere tukavuga tuti nk'ibi bintu by'amasare de spectacle tugiye kubaka, amasite touristique tugiye gushirako amahoteli, ndavuga nk'aya atelier moderne tugiye gushiraho ya peinture, ni ibintu birimwe amahera menshi. Mugabo abantu bo mu Burundi kweri ndabona yuko bisaba ko dutegura atelier de sensibilisation menshi kugira ngo bashire kumva bino bintu. Nkabangiriye kuko nshimiranye n'ishobora mukuru w'igihugu cacu ingene na ntaryo yama ari mwaravuga ati innovation ibintu bishasha, none ibindi bintu bishasha nibihatari ibinyene. Ibi uko mu Burundi ushobora kuzoyerera ugahiga ahantu ukoresha ibintu vyiza bifise akanovera bisuzumwe ukahabura. Kandi nk'ibi bintu rero tuba tuje kugira tuvuga tuti nibaze abo bantu bose bakora ibi bikorwa mvabwenge tubakarihiriza ubwenge, kuko abahinga turabise muri Manaac bama biteguye igihe cose kugira ngo bahe formation abandi. Abo bandi rero nibo baca baproduiza bimwe deje yari karavuga ngaha, nibo baca bazana ico no kwita karite idasanzwe ku buryo n'abanyamahanga baca batangura guhamagaza bati nimuturungikira ivyo bintu. Abarundi ntibazi gukoresha kwita social media, imbuga ngurukana bumenyi. Abarundi ntibazi gupostila, abarundi ntibazi kwamamaza ibintu vyabo, ugasanga umuntu ari mu cankuzo akora ibintu vyiza cane mugabo nta site nimwe ubisangako. Abarundi rero turiko turabigisha cyane cyane abahinga mvabwenge nsanzwe nserukira, turiko turabigisha gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo ibyo bahinguye bamenye ko hari ahantu ushobora kubidandaza utavuye aho wabikoreye. Ukabikura ngaho bitwara muri aeroport gusa kugira ngo umuntu abitunganye neza aca bitwara. Ngo hakenewe ngo amarangi yo hanze, mbega abona hoko gwiki
Matière première canke ibikoresho tudafise hano mu Burundi ntabwo ari amarangi gusa. Mu buhinga mvabwenge turakeneye ibikoresho byo mu muziki, turakeneye ivyo abajournaliste culturels bokoresha, turakeneye ivyo abamuziciens bokoresha, abakora ubuhinga mvabwenge butandukanye koresha. Uretse muri artisanat tuvyirimira ariko mu bundi buhinga mvabwenge nk'ibi twita serigraphie turiko turakora ibishoboka vyose kugira ngo tuje kuzana izo matière première abagwiza tunga bamwe baramaze kwemera uwo mugambi. Ariko ivyo bikenewe ni nk'ibi woshobora kubivuga nko mu Kirundi kugira no mwene gihugu wari hari ruguru bashobore kuvyumva. Ego nko muri matière première canke ibikoresho twebwe tutifitiye mu Burundi dukeneye cyane. Ni nk'ibi bikoresho usanga ari ivyo abantu bajisha dufate nk'abantu bakora couture moderne. Barakeneye amamashini yo gushona agezweho, barakeneye amamashini akora ivyo bita serigraphie kwandika ku mpuzu, barakeneye ibikoresho bidasanzwe nk'amarangi nyene nkuko yari yabivuze, turakeneye ibikoresho byo gukora ama studio de production no kuvuga nk'ibi byo gukora imiziki kuryohora amajwi ivyo bita audiovisuel. Ibyo byose mu Burundi nta hantu ushobora kuronka ubigurira ivyuma bigezweho nk'ibi byo gukora ama podium moderne no kuvuga hajya abantu berekanira impano zabo aho bita kuri podium moderne ntayo tugira mu Burundi. Usanga nko gukota podium ngaho ari miliyoni 50 zizoronka aba artiste bangahe ntaba hari. Mugabo nk'ubu turashaka gukora projet kugira ngo tuzane matière première hano muri Manaac. Kandi twarabonye yuko hariho ababayera dofo canke abatanga imfashanyo bavyumva cyane kuko barabonye yuko mu Burundi atabihari. Cyo kongera kukijanye n'ibikoresho ngerageje kumunganira kera naho rambona abatwari bo babumba nk'inkono ariko ubunye hari abandi babumba vase moderne ugasanga ni nziza no zubundi bwoko. Ibyo byose bikeneye amamashini, bikeneye kuba bifise ubuhinga buteye imbere. Bamwe uvuga ati bwa buhinga bahora bakoresha batwa ubu hari ibindi bishasha. Ibyo byose rero ugasanga nibiko birakorwa kubera iki nta buryo bafise bwo kubikora kandi bigasaba ibikoresho bindi bitandukanye kugira ngo bakore ibintu bishobora kuba bidanazwa no mu mahanga nyuma y'igihugu bikazana amahera menshi mu gihugu cacu. Imbere yuko ngira ico nsaba nagomba mbanze mvuge oya kujanye n'ivy'imico n'akaranga. Twaravuze yuko ugwaruka rw'u Burundi rukwiye kutaguma gwijukira ibintu byo mu mahanga cane indero runtu ku Kirundi ciwacu kiriko kiragenda gitituka nko mu bisagara usanga abana b'abarundi batazi Kirundi. Muri Manaac turiko turakora master plan canke igishushanyo cerekana ingene tuzobaha inyigisho bamenye Kirundi bamenye imico yiwacu. Hanyuma kandi twibutsa n'ugwaruka yuko badakwiye kuguma bahurumbira imico yo mu mahanga ahubwo bijukire kwiga gutamba ingoma, gutamba imbyino ziwacu, bamenya kahise, basome ibitabo biriko birandikwa muri Manaac bivuga ku kahise kacu. Hanyuma ico dusaba uvuga ko ndogisaba leta yacu, leta mvyeyi mu vyukuri ugerageje kuraba ingene indinganizo badushiriyeho ni nziza iratomoye mugabo ishigwa mu ngiro geopolitique ntituyishima kuko nivyo mukuru wa OBDA yaratweretse aho bagejeje ibikorwa mugabo nishigwa mu ngiro ryayo no kuvuga nta sensibilisation. Twe dusaba ko leta ishigikira Manaac kugira ngo twebwe dusensibilize abo bantu bose bakonsoma ubuhinga mvabwenge mu Burundi kugira ngo bashobore gutanga ikori. Ndavuga nk'abantu b'amahoteli, b'amarestaurant, b'amasale de spectacle, bafise izinzu z'utambiro mu ijoro, bajya abantu bakwiye kuriha ico bita droit d'auteur. Ikindi no saba leta nuko nk'ibi bintu vy'ibikoresho vyinjira ivyo twita copie privée, ndavuga ibijanye n'aya ma copie électronique canke ibikoresho vy'ivyuma bicako imiziki, amasinema n'ibindi. Bari bakwiye kuza baramenya yuko ivyo bintu bitariha ikori muri OBDA. Twebwe nk'abahinga twarakoze ivyigwa nkumbure turindiriye ko tuvyereka leta bijya bintu babikwiye kuriha amakori muri OBDA. Hanyuma OBDA nayo igashobora guzira hemba abahinga mvabwenge. Duca OBDA bana OBDA isanzwe ihari ariko usanga abahinga mvabwenge batazi akamaro kayo nayo nyene ugasanga nishobora gukora neza badafashanije n'abahinga. Rero ico ni ikintu gikomeye Manaac nayo naco nyene izohavishamwe ingufu kugira ngo abahinga mvabwenge bashobore gutungwa n'umwuga wabo. Ego namwe Imana bahezagire RTNB ni sinzi ukuntu yivuga kubera
iri au service de la nation. Turashima cyane ibikorwa ikorera bene gihugu cyane muri Manaac, yaradufashije bimwe bidasanzwe. Nkaba mboneye hakajyo ko gushimira ubuyobozi bukuru bwa RTNB. Murakoze. Murakoze cyane nandi nshimye insamizi nkuru y'igihugu. Ikiganiro Burundi buhire igihugu cacu cuno munsi aha niho kigarukiye, mukaba mwari mwagiteguriwe na Je Mugisha Sandrine, mukagishikirizwa n'isamirizi ya Republika y'u Burundi. Burundi buhire igihugu cacu. Burundi buhire igihugu cacu. Burundi buhire igihugu cyacu ni ikiganiro kituyagira aho Burundi bwavuye, aho bugeze, amateka yaburanze, abarugwaniye bagatako bakanabwigura, ingene ikibano cyubatse n'ibindi bigatuma umurundi akunda igihugu ciwe. Burundi buhire igihugu cacu, mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa n'isamirizi y'u Burundi.